tukiraho kuri ibyo bikomere wamenye gute ko usanzwe ugendana icyo gikomere cy'ababyeyi? mbona ndabibona gushika n'uno munsi le 8 mars le 8 mars nkabona nk'abandi bana bariko bashira ba mama wabo ku mastatut bakabavuga ko ibintu vyiza, mama warakoze kumbyara, warakoze kunyita, ndarira. Nari nzi ko atajaruzi ifise mugaro 8 mars vraiment ndagira jaruzi urumva. Donc canumva ko hariho manque nagize mu buzima canke hagiye nyene ukiri muto uri kurakura ukabura umuntu uganiriza, ukumva uri wenyene, ukabona abandi bana ingene ba mama wabo babitaho, ukacibona vraiment ko uri izore udakwiye kuba mu bantu. Biramaze gushika ukabaza ukabwira papa ati mukuri je waranteye ibikomere ibi n'ibi ho harabyemeye? Bon, narigeze kubimubwira c'était 2005-2006 namuhamagaye arambwira ati nukuri mbabarira byarashitse, ariko iyo mbabarira vraiment nibazi bareka kutubesha. Oya hariho mbabarira idafashe umwana ushaka kwakira uramuganira ati byagenze kuno nkamenya histoire nk'ubomba zi histoire ya mama na papa ntayonze